mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier tonge gutegwa iteka ryo kubakira iwacu aho duherereye muri Canada nukuri n'umunezero kandi turashimira Imana abo bose batwandikira abaturungikira ama audio harabadutelefona harabadusaba umwanya yuko tuvugana tukavugana nukuri tukumva yuko bariko barirugwa abantu bariko barafashwa dufise amakomantere tutagira uko tubabwira kandi turashimira Imana ko harahiro ko irabakura haraho irikira bajana nukuri kumva umuntu umwe atekanye muri we kumva umuntu umwe asubiye kwiyakira asubiye no kwakira abamukikuje cyangwa babana nukuri niteka ni ikintu kidasanzwe rero baho twayise baho ibi biganiro twavyise baho kubera iki kuko Yesu yaje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse nagomba kukubaza mbega ubayeho mu munezero ubayeho mu mahoro urabayeho nk'uko Imana igomba yuko ubaho nimba utari kurabaho umve uyu munsi n'umunsi uhoraho yakuremeye kugira ngo unezererwemwo ubayeho widegemvye rero twongeye kubibutsa yuko dufise ibi biganiro ducisha kuri YouTube kuri page yacu ya Baho podcast abantu batari yabonesha murashobora kwiyabonesha hama abamaze kwiyabonesha nagomba kubibutsa hari akantu k'agakengeri ka notification murashobora kugaklikako kugira ngo uko dushitse k'ibiganiro mushobore kubibona rero Imana ibahezagire nagomba kwakira Nathalie nawe abaramutse nongeye gusubira kubaramutsa ndashimiye abantu bose nk'uko Olivier yivuze bamaze imisi batwandikira turabona ko yisuje yakoze ko abantu kandi tutababesha natwe yaradukoze ko vraiment yasuye kudusubizamwo kwiyumvira kubona ukundi gutahura hari abantu benshi natanguye gutahura kandi utahuye umuntu ucuharira ucuruhe ucuvuga ati en fait ucunaronka n'urukundo n'amasengesho yo gushaka kunamusengera kuko hari igihe Imana itubwira ati dusengera abansi bacu ukavuga ati biragoye gusengera umuntu yakubabaje rero imaze gutahura igituma yababaye mécanisme quelque part burya la connaissance irafasha quand même ku buryo uvuga uti Imana naho kera wabimbwira ntabita ubu rero ngiye kubikora kuko numva igituma yababaye hoho amasengesho yawe acajana na conviction rero ndashaka gushimira abantu bose amaze imisi badusengera nkuko navuze turipfuza ko musengera abantu benshi bazumvirize bene data dushaka mu baba partenaire dans la prière mudufashe non seulement mudusengere ariko musengere nabo bantu bose cyane bakeneye kumva gutahura kumenya kubohoka kuko vy'ukuri yibohotse iyo ukize muri famille mu muryango n'ababanyi barabironka ko ivyamwa n'igihugu kiranaruhuka rero Imana ibahezagire cyane twashaka kubandanya kuri bya bituma amakoze yo gukomerekwa y'igikomere cyo gutabwa donc les causes du rejet twaravuze baheruka yuko umuntu bujya akogukomeretsa kuko yakomeretse twaravuze yuko kenshi ukomeretswa kuko utatahuwe batumva ingabire ufise canke baguperceive comme une menace bakabona yuko urateye ubwoba uje kubakuramwo guhunganya amahoro yabo ariko rero umunsi twashaka kuvuga Aussi kuvyerekeye yuko hari gihe ukomeretswa kuko umeze nk'umutwaro tu es un fardeau umuntu akubona nk'umutwaro dufate hari abantu benshi malheureusement muri bihugu vyacu vyakomerekejwe n'intambara n'ingwara n'ibiki hariho abantu b'imfuvyi benshi cyane rero imaze kubona abana b'imfuvyi twebwe numva system yo muri Afrika canke iki abana baza kurirerwa mu miryango ugasanga niyo miryango nta n'uburyo bwari bifise buhari bwo kubagaburira ugasanga rero umuntu aciyahitamwe wiwe yakwiye mu nda aba bana avuga ati abandi bo bazokwimenya rero wundi mwana uwo mwana w'imfuvyi non seulement arumva ko yahebwe kuko abavyeyi batakiriho ariko hejuru yico n'abamutunze baramutaye bakavye hari abavyeruramwo bene data hari abababaza vy'ukuri hari n'abavyeyi usanga umugore yaratwaye imbanyi y'umuntu bari bumvikanye ko bazogira ubuko barabakundana hama mu kanya gata kumva ngo yabivuyemwo yabimenye rero uwo mwana ciyaba symbole y'ikubabazwa
akaca umutwaro kuko atazosubira kuja mu bantu ngo amere neza ngo yubahwe socialement ukumva rero uwo mwana acitse umutwaro abasekuru bamureze bakamubona nk'uwa mwana w'ibimaramare ugasanga tu deviens un fardeau rero uwo mwana aravyumva bene data naho mwobigenza gute uwo mwana aravyumva uriko uvuga iconye nk'abijya twabonye mu Burundi canke mu Rwanda no muri Congo no muri Tanzania cyane cyane mu muco wo muri Afurika mu buryo rusange aho usanga nk'iyo umwana abuze abavyeyi acaregwa na base wabo canke bahimasenge canke nyinabo ni umuco mwiza cyane w'abarundi ariko hariyo abana barezwe mu buryo abana uca usanga umwana rimwe na rimwe avuga ati iyo batanyakira iyo apfuma atanyakira haja mwibarabara nkigwariza nkagerageza ukundi kuko usanga yarakiriwe uretse kuba rejet gutabwa akaba yimiriye chaque jour hariyo umugenzi yigeze kumbwira nawe yakiriwe ahantu kubera ikibazo c'intambara yari yarabayemwo hama yakigwa aregwa n'umuntu w'inshuti mugabo uwo muntu w'inshuti ikintu caba niki nuko yakunda yo bajya akanyama yagategurira wewe n'abana biwe ku buryo uwo muntu w'inshuti yarareze ntiyashobora kumuha hamba anamuhaye yamuha amagufa yamaze gukura k'inyama hamba ariko arambwira ati kubera ari byo yamama naratevye ndamubwira nterega burya je nta nyama nkunda donc apasa imyaka kuko urumva naho umuntu w'umwanka w'umusuzugura burya arakura mu nyuma amaze gukura yamavuga n'igihe haje nk'umuntu kubaramutsa akavuga ati yo reka ndabatumire ku brochette dusangire yaca avuga ngo ngo uyu ntumushiremwo ngo uyu ngo ntakunda inyama nawe akaca yemera mugabo urumva icyo atakunda yari amagufa mbere inda yorya amagufa urumva amuhanda mu mwanyagura amenyo urumva rero mu nyuma uwo muntu aratera imbere amaze gutera imbere uwo yamureze yamamuririra amubwira ati niwe mfise ndavuga nti iki kintu kirakomeye bene data rero hari abantu baba barataye abandi kuko uyu munsi amubona nk'aho umenga nta potentiel afise burya ikintu kibabaje mu bana b'abantu turi bakunda kakize apana muri turi bankunda kakize nk'abana b'abantu twese naje ndishiramo ariko siko byari bikwiriye kuba nk'abana b'Imana uyu munsi hari abantu no mwishengero kuko turiko tubwira abana b'Imana hari abantu mwishengero bari duwe hari abantu mwishengero baza kuko bafise imiryango hari abantu mwishengero baza kuko kumbure bafise ikintu kanaka bafise ubuzi bwiza canke ugasanga nibo bitaweho ariko ugasanga abandi basa n'abatewe akarenge mu nyumba iyo bashitse ahantu iki kintu ndakivuga nkavuga ni mana urama kubona umuntu nk'uko umubona kuko harya nk'umuntu ibaze bene se wa Yosefu iyo bamubona bagira Imana bakerekwa yabaye premier ministre mwibaza ko bari kumuta muri kiriya kinogo mwibaza yuko muka Potifari yari kumurementaniriza iyo yaba yahishuriwe kijya kintu ndiyumvira Potifari komi yari mu ofisi yari umuntu yemewe nama niyumvira bateguye nka dine muri pale ya Farawo bagahurirayo mbega ujya mugore yamererwa gute hariyo rero abantu batawe kuko uyu munsi nagomba kukubwira hari igihe wiraba ukavuga uti jewe mfise umukoshi ntaho ngenda ngo bankunda nagomba kukubwira abantu bakubona uyu munsi bakubona muri potentialite ufise uyu munsi ariko ntibazi ico Imana yaguhamagariye kuba umuntu ntukamwivarire muri kubu kuko ejo ntuzi ico ahamagariwe kuba ntuzi ico ahamagariwe kuba nico gituma rero hari abantu bene data nukuri nagomba kubabwira nk'abana b'Imana ibi bintu ntibikatubeho aho twegera bene data tugashuhira bamwe abandi nabo tugasa n'abegezayo hirya turashobora no kuvuga noneho nk'uko reko uravuga mu byerekeye amashengero
ukaba ufise titre undi atayifise urumva bene dutangure kuvuga abo Yerusalemu imbere yuko tuvuga abo hanze vy'ukuri kuko revya bivuze hari wowe uvuga uti Nathalie kamema turi bankunda kakize ivyo bintu sivyo ntitwama turi kwima y'amahera gusa ere gukira si gukira bimwe byo mwisi gusa no gukira entre guillemets mwishengero naka ni pastor naka ni prophète naka ujya atararonka titre tugaca tumukumira ugaca usanga abantu warabasuzuguye canke warabahojose kandi bafise ibikorwa bidasanzwe rero nukuri Imana idufashe dutabare rero wowe watawe ni watawe kuko uri gitabwa watawe gusa kuko batabonye bakubonyemo comme fardo hari abantu nivyo bashobora kuba baruhishana nugusaba Imana ikaduha urukundo rukwiye kandi birakunda yuko ko tubakomeretsa birashoboka vraiment birakunda ariko hari abantu benshi batawe donc bagize ce problème de rejet dans les églises kuko babaye considérés comme des fardeaux nta muduga afise aguma saba rifite umwanya wose je agira nshishana hatariho ariko iyo abari mama pastor no kuja guhisoko mu gatondo kuja kugura ifani imwe ucumwe ati ndagutwara est-ce que ni byiza gusonera abantu ni byiza cyane ariko umuntu n'umusonera seulement kucakora umusonera cyane kucari none iryo muntu ninde muri Kristo Yesu kijambo ry'Imana iratubwira ko tukora abana b'Imana amen Yesu yaravuze ngo harabazoshika mu ijuru ndababwire ntimviraho sinigeze ndabamenya abandi nabo ngo kababwira bakamubaza bati hama munyu bakavuga ati narashonje ntimwangaburira naragwaye ntimwangendera narafunzwe ntimwangendera aravuga ati miryari ati ico cose utakoreye ujya mutoyi nije utagikoreye donc rimwe na rimwe hari abantu nagomba kubabwira umuntu wese uramubonamwo Kristo nutabonamwo Kristo uzumera nk'umukomisiyoneri abakomisiyoneri iyo babonye inzira vide baba bayisimbiye ko bayironderamwo umupangayi uvuga uti niwe atarakizwa akeneye umupangayi yitwa Yesu amen kugira ngo ashobore kumubamo hari ikintu kigeze kudushikira tukigira mariage na Nathalie tugeze kuja gusengera ahantu dushitse tuza tubona protocole araje twari kumwe n'abagenzi akoze nyine hama nza numva mu nyuma baraje baravuga ngo nimuve ngaho turavuga tuti twazindutse kugira turonke ikibanza twaje nk'amasaha 3 imbere yuko igikorano gitangura baca baravuga ngo ya nimuve ngaho kubera iki guco n'ikibanza c'abakadre abakadre bameze gute urumva sino kwinjira mu madetail menshi ariko gerageza wiyumvire iyo abatuzananye n'umuntu ataramenya Kristo akabona yuko abaye rejeté kuko hariyo uniforme externe igaragaza umuntu yitwa ko ari umukadre cyangwa VIP bene data iki kintu nimba uri mu protocole nimba uri umurongozi ndagusavye mu izina rya Yesu akira abantu bose akira usuzuguritse akira uwambaye nabi akira umuntu wese kuko uyu usuzuguye uyu munsi ejo kumbure n'uzoba uri kurasabiriza ejo kumbure niwe azoba akubereye ikiraro Imana izogomba kugucishako amen nukuri nta hari umugisha wo gukora ibintu vyiza jewe vraiment narakunze abantu benshi ndazi ko tuvuga ivyerekeye akazi nkora muri hôpital militaire jewe naragerageza uko bishobotse gufata abantu bose uko ndabishoboye bene abantu bampezagira mwibarabara c'était les gens les plus inattendus niba abandi naho wari kumpa amahera ntari kuvyumva uyu ndabose nabibuka mbwa mbere na mbere kandi bampa mu bihe numvuga nti uyu muntu arampaye essence ingo ndaguhe essence ndazi ko atayihari wowe uri umuganga wo hôpital militaire wowe waramvyajije canke wanarahekeje umuntu ugasanga si babagenzi banje ntibari muri circuit yabo twara tugendana ku buryo bavuga ati ndabakura ko avantage bene data ni vyiza kumenya yuko iyo ukoze neza hama hariho retour imisi yose ni nk'iyo mvusuzuguye umuntu iyo uhoje se quelque part nico gituma duhora dutanga ugasanga plus tard hari ibintu bidushikiye tutabonye rero nkuko twabivuze abantu benshi baratinya baragukomeretsa parce que tu es considéré
comme un fardeau cyangwa ufise ikintu kiri différent différence ishobora kuba iki physiquement mu buryo bw'umubiri mu buryo yaho uvuye mu ntara shobora y'ubwoko shaka ibigihugu shobora kuba accent nabuze accent kuvuga asanga umufaransa avuga ifaransa guta yumva umukebekwa agatwenga agahwera ati no yo accent yawe ntibishoboka kandi abakumva barababaye no mu Bufaransa nyene haratevye harasohoka itegeko rivuga riti ko bibujijwe gukumira abafaransa hagati yabo nyene bivanye ingene bavuga amaksa yabo ati naksa muri sud muri Marseille iyo baparize bayumvise ati people rero abo muri province aba campagnare abantu badasirimutse ugasanga umuntu yahatswe no kukwimakazi kubera bihagaze y'ingena uvuga aksa yawe rero isi yuzuye ibikomere ntushobora gutambuka ahantu uraza yuko utazokomereka rero ni ukutahura kugukomerekeje nawe yakomeretse umuntu azofata akagutuka ngo wakini bikini kugira gukomeretse muri identité yawe umenye kwigeze guhura n'umuntu abibi mu ico kintu cankasha ari frustré ariko arabigutako rero ugiye kuraba turabona yuko si bishasha abantu baraba rejet kubera bari différent ugiye kuraba Paulo yarabivuze ko ariko kumbure sino bitebako turabona yuko hari abantu usanga uyu munsi mu ishengero nagarutse cyane ku ishengero ugasanga bamwe barizera kwisonzesha abandi ntibavyizera ugaca usanga iyo wizera wewe cy'abandi batizera ugasanga baragutaye urumva ngo yizera ubuntu ngo yigisha ubuntu ugasanga baramutaye uwizera ubuntu nawe ngo bajya ngo bari mu vyageze ugasanga aramutaye urumva ugasanga ngo abanye ngo baravuga mu ndimi urundi ngo bavuga indimi z'abadayimoni ugasanga umuntu aratawe donc kubera jewe ntemera ico uwundi yizera ntibikabe ikintu cotuma uta uwundi Paulo yaravuze ati tugendere mu kuri tugezemo umuntu wese agendere mu kuri agezemo ntibitume wanka uwundi hama ikindi naco canyuma hari abantu baba rejeté kubera ko mbere bakoze ikosa sivyo ugasanga ari ikosa wakoze kuko twese novuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi turanyerera dushobora kunyerera kuvyo tuvuga ukavuga ikintu ugasanga abantu ugaswase cyangwa ukavuga ikintu ebana cyakindi uvuga uti no kuri mana iyo mfasha nkenumira cyangwa ugasanga urakoze igafe nuko tuyise igafe icaha kimwe caga ca mutwe nagomba kubwira nta caha caga ca mutwe imbere y'Imana Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha byawe vyotukura tugutu uzoba disqualifié mu bantu ariko mu Mana wama wemegwa rero hari gihe rimwe na rimwe uvuga uti nivyo Olivier mwaremesheje abantu yuko ikibazo atari jewe ndazi yuko hari igituma urumva umuntu yumva ati hari igituma nagomba kukubwira nawe wumva yuko hari igituma hari ubutumwa bwiza nico gituma nawe nagomba kukubwira ko hari ubutumwa bwiza mwibuke muri Bibiliya baratubwira mu vyakoze n'intumwa Paulo na Barnaba baragize voyage missionnaire baca batwara umusore yitwa Mariko hama bajanye Mariko mu nyuma ikintu cabaye acara bakwepa mu nzira arabata amaze kubata bagomba kugira voyage missionnaire ya kabiri Paulo acarabwira Barnaba uyu ntasubira kutugera inyuma nibuke ko ari umukorerike urumva yero umukorerike ati uyu ni tujana Barnaba baravuga to yereka tujana ati ibuka ivyo yadukoze muri voyage heruka yadutaye mu nzira araduheba avuga tuyi rero sinsubira kumujana ngo bivamwe impari ku buryo bace batandukana urumva ba Paulo bandika ivyete bakorana n'Imana yaduze mu ijuru inshuro zishika 3 arabivuga ibaze aratandukana na Barnaba ariko Barnaba agumana Mariko iruhande mu nyuma ugiye kuraba mu vyete Paulo yanditse mu nyuma aravuga mu banashimira avuga ko bose bamutaye mu banavuga ko bamugumiye iruhande avuga Mariko mbega Barnaba yaba yaramutaye mbega tuba dufise ubutumwa bwiza bwa Mariko tuba dufise ivyete vya Petero ko ari Mariko yabimwandikiye nagomba kubabwira rero abantu muri ko muratumviriza burya n'umuntu yakoze ikosa sinya gutabwa kuko burya nawe iyo abutabwa paraporo y'amakosa wakoze ntubugihagazaho reka turangirize ngaha Imana ibahezagira mugira ijoro ryiza
abandi nabo mugira umunsi mwiza amen. Burundi ikurikira n'ubutumwa bwiza ku batawe.